inkoni ya Mose yahindutse inzoka, inkoni z'abanyamare bazihinduka inzoka, urabisha amaso wamenga zirasa, ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose. Inkoni ya Mose yahindutse inzoka, inkoni z'abanyamare bazihinduka inzoka, urabisha amaso wamengo zirasa, ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose. Ndi kwijambo rivuga ngo kumira kufise. Abami bambere kisha 17 umurongo wa 12. Abami bambere 17 umurongo wa 12. 17 umurongo wa 12. Abami bambere kisha 17 dusome ku 12. Eliya arungi kwa Zarefati kumupfakazi, aramwishura ati nkurahiye uguhoraho Imana yawe ntacyo mfise. Mumbabarire, subiza amaso kuri 8. Subiza amaso kuri gatoyi ku murongo 8. Maze ijambo ry'uhoraho rimuza ko ritiva hasi kugeza Zarefate mu ntara y'Abasidoni, abe ariho uba. Zabageze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira, nuko akora inzira aja Zarefati, agishika kw'irembo ry'igisagara, agize atya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati ntabara urare ico unzanira n'utuzi two kunywa. Ariko aragenda kuyazana, aramuhamagara ati urantabara unzanire n'utwo notamira. 12 rero aramwishura ati nkurahiye uguhoraho Imana yawe ntacyo ufise co kurya atari agafu kurushi gasigaye mu gaseke, n'uturanguzwa tw'utuvuta tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragura udukwi 2 kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano, uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Imana ifashe. Hano ndi kwijambo rivuga ngo kumira kufise. Uyu mupfakazi yarihebuye wamengo nta na kimwe. Urazi ko umupfakazi akunda kwihebura, arabona ko atamuntu ayaganira, siko arabona ko atamuntu aganyigiwe. Iyo bizunganya naho abatwara ibindi bijaguye, siko haje umugore afise umugabo n'ikindi kintu ntimubona naho umufuko abatakiriye, ati ko umufuko ari muri banki yiwe. Ubu ngwega umunyu wahe abagore ashaka umunyu wahe ko nta munyu uriho, bazi ko umufuko ari banki ni muri taki ibyo tutamereye n'umwari, ariko umupfakazi atagira umugabo ni ngora umuntu yayimugorera. Atekana ukuri amazi ngiye kuyagana nishimye, ariko mvuze ntacyo mvise. Mugabo yaravuga ukuri, muzohora mu ukuri ni kwiza, ukuri kunakiza kunafasha. Ego ati ntagafuka keya fise mu gaseke n'uturangurwa tw'utuvuta
wumire ku cyo ufise Mungu. Icyo ufise gifise ikimazi gusumba ibyo wundi yoguha. Murangurike wumire ku cyo ufise. Yesu adufashe. Hano nabonye ngo ati umviriza ntuti uko nyene uvuze genda mwicumbire n'umwana wawe ariko hanze uncumbire gatoya nane niyumvira none yadutanganije akazicumbira ko umukozi w'Imana ko mbona kabara kakagwiriye ariko ijambo ry'Imana ngo banabwiye ntuzukengere kuzimana umukozi w'Imana jiwawe agasanga ufise akajumbi wacu ntatonye ibitubu ibitubu n'ibitonye ntatonye agatsima agasanga ufise akavuga keye uramucumbira gatebe banzumwe agasanga ufise akajuma kandi akayitse reka ntabantu abantu n'iminaga n'umuzimane yewe uzimane n'umugisha ariye akagumana uhezagira uyu mukozi hezagira haye ushima umugisha aho bivuye uwitanze ubuhezagire amen hajya akajyayo nanjye mvuga abakozi b'Imana iyo umuntu akoze Imana ndiyiwe uzohora umwanya bari usenga hari ikintu mugira mukunda guca wisengera mwebwe umwe kasenge nama ndakiyumvira urekanya mukozi w'Imana nuko turabahaye kazi usenge mufungu acha Imana heza nyibiduhaye heza nyabami gombe heza gahobe vuye usubize umugisha amen nichiza mami rero abantu bakayinja n'ibindi n'imana mwarimu ukwaje karimu ntawo ndezisho y'amasorori ibintu bidetoye bicopoye oya ikigutunze muheko mwarimu gitunge mwarimu konye nese n'umufakazi yaheza joni yamuhaye kurako kafunyene n'uturanguzwa none so kugira ngo yawo so kucopo acopora yadi mufata mugacopoza mugashira mutuntu ukabate ko twabo ntabyaros ari umugisha amen waciyuza yamutamakazi arahezagira bene umwana wiwe ngo bashe muri cyo gihugu batungwa n'ibyo yabasengeye inzara yatebera hera abantu mu gihugu yabona birenga ko bapfa inzara irishe nawe bafite icatiga weriki yazimanye umukozi w'Imana icufise ntukirekure niko ucumireko ifise ikimazi igikoza kiranya n'iki agakiza hari umuntu afite agakiza bakamukuramo iwacu hari uwundi muntu umwe baramutwiciye abantu baramwica umukristo yaranjanjwe akiha abantu bose hari hamwe abasenga bafise amasengesho yandi ngo yamotomoto data bakaguruka ino njya ntabari kundamba yovuye kuvuga nawe urafise amasengesho yagufashije yagukuye mu byaha atuma uhora wihanye bacumuye atuma amurika muri wewe ukabona ikibi n'iciza ayagutunze reka se bahaza abantu rero bafise amotomoto baguruka bashobora guhurukana nabo reka umeya ufise ntabwo gutwara ikigo cyawe amen Yesu adufashe umeya kuco ufise muntu nibaza bimupfakazi yatabawe kuko yumiye ku tuntu hanyuma rero abwiye umukozi w'Imana arigaragaza ko afise uwundi mubamenyene saba mu gitabo cy'abami cya kabiri haje imbere igice cya kane Yesu adufashe nawe nyene yari umupfakazi Yesu adufashe yari umupfakazi haja ngo Eliya kane ku murongo wa mbere Eliya akunda umupfakazi mu mwenda bukeye haza umugore kuri Eliya kuri Elisa ni Elisa si Eliya bukeye haza umugore kuri Elisa umugabo wiwe yari uwo mu biga ibyo kuvugishwa aramutakambira ati umusabyi wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye
none kandi urazi ko yubaha uhoraho none utwishyuza araje kandi agomba gutwara abahungu banjye bombi ngo abagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza hari icyo woba ufise imuhira? Nawe ati umusabyi wawe ntacyo ufise imuhira atari urwabya rw'uduki rw'amavuta rw'utuvuta rwa elayo. Aramwishyura ati genda urabe utira mu babanyi bawe biri gusa kandi ntutiye ibinganike bike. Yesu adufasha. Harya ndi kwijambo ribango ubumire kucyo ufise. Icyo ufise cyafise ikimazi. Siko icyo ufise cyafise ikimazi. Abantu bari bafite agakiza ntibakaze ko kangana. Ntibamenye uburebure bwako n'ubunini. Ntibamenye iyo kagera. Amen. Ni ikintu gikomeye kizogushikana mu ijuru. Hano uyu nawe ngo yari aguye mu mwenda mugabo ntiyazi icyo afise akagomba gusenga umukozi w'Imana yinjiye mu rusengero ati jewe nyakubahwa nagomba nakubwire kandi no kuba mu rusengero ni byiza n'abantu muzokuba mu rusengero kandi mu gusohoka azaga mu rusengero uva mu ishengero uzaja inyuma cyangwa ukazasohoka ni bibi. Yari mu rusengero abona umukozi w'Imana sinzi ko ari karigisha nk'uku hanyuma arategeka afite ijambo ndakubaza ndafishe ndakubaza kandi gahaga. Yesu adufasha. Iyo afite Imana avuga ibikorwa ngaha urabona ko avuga ibikorwa bikomeye mbere byinshi byinshi bitandukanye. Muze mwihangane harimo umugisha muramuke harimo umugisha si utubagora harimo umugisha muranyuma neza harimo umugisha. Hari aho wibaza uti pastori ngira ngo yomfasha akamanya igihumbi nkagura umunyu no munsi. Iyo tugusengeye harimo umugisha. Nasomye muri ijambo ndanezerwa nguye kugura Mariya turaza umusabyi wawe ariyo mugabo wanje yari umukozi w'Imana none yarapfuye mwazo wishyuze yaramufitiye tumufitiye araje agiye atwara abana banje b'abahungu babiri baje kubagurano biwe ngira ngo umwenda wishyurwe. Elisa bwana umwene no gukorera mama uhitakubaza hari icyo ufise wewe umuntu agusabye ugacubaza ko hari icyo ufise. Yesu adufasha. Mwumvise aho kageze sa mwumvise aho kageze hari bango mpa ari kigomba kuguha ukurikije igihaye mwanamwe mwazo Imana igomba gutangira 10 ari ufise byinshi gusa igomba gutanga na hato dukeye Imana no kwikora byuzuye. Hari abantu bakora Imana byuzuye oya byuzuyeho n'utamu Imana akora mwanamwe byuzuye n'utamu Imana akora muri komani mujyaba kusengera muri muzaza gutunga mukora bukebuke tujya gusenyera kandi musanga Imana yakoze igitangaza. Yesu adufasha. Baravuga ati ndatubaza nonega mupasane hari icyo ufise muhira baramwege ashaka kugisa utuvuta kiyukendeye korera Imana azoca hazamo umugisha. Yesu adufasha. Ntuzotera uruhomba aho kuzotera wunguka. Nabonye hajya nyamuntu arahatira ati nukuri ntacyo mfise n'utuvuta dukeya muhira ati nuko urakoze ico nyene ufise genda utire gusukamo wiyugarane mwe n'abana musenge muramuke ikigoye kizimba nuko abantu bagasenga muramuke ikigoye kizimba kinani abantu kizinze cyane abantu basenga aho bakize ufise niwiyugarane usenge uzosanga wavuye mu ideni ufise. Yesu adufasha. Ija deni uzorivamamo n'ukusenga babwira mugore ngo genda wiyugarane usenge umwenda ngo warishuwe aronka n'izo gutunga muri ko murakwege ukeneye ufise. Imana idufasha. Samuel
ndiko ndabanguka ngo baduheze. Samweli ya mbere ni igice cya 17. Igice cya 17 Samweli ya mbere. Handitse ngo Dawidi yica Goliyati 17:31. Haja kusome ku murongo wa 38. 17:38. Ndandika ijambo yanditse ngo Dawidi yica Goliyati. Haja ngomaze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ibyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngo arabe kuko atabimenyereye. Maze abarira Sawuli ati sinshobora kubijyana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, araheza ahitana inkoni y'iki. Yari afise inkoni. Nuko murabona Dawidi yari afise inkoni. Yesu adufashe. Ahitana inkoni yiwe, ashitse ku kagezi, atoramo amabuye y'imburunga 5, ayarokeza mu isaho yiwe y'ubwungere. Imana ifashe. Kandi yari afise umugozi mu ntoke wo guteresha ibuye. Nuko ajya guhura na wa Mufitiya nawe aza guhura na Dawidi, amutwaje inhindo, amutamaje imbere. Nuko wa Mufitiya abonye Dawidi aramwitegereza, aramukengera kuko yari akiri umwana w'umusore kandi yari inzobe w'umunyakaranga. Wa Mufitiya abaza Dawidi ati mbega kugira ngo ndiyimba kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufitiya abarira Dawidi ati ngwino tuhagire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba. Dawidi yishura uwo Mufitiya ati uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanjye, ngira nkwice nguce izosi. Imivyimba y'ingabo z'Abafitiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose yimenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Yesu nashimwe. Murabona ngomba turangize n'aya majambo. Mbirize kwa maso mu bitabo yashirino. Uyu ni Dawidi. Dawidi yagiye ku rugamba kandi umuntu amubonye yaramukengera. Nagomba kubwira muri iyi myaka igiye kuza abantu bazokengera mu bihe biri imbere, aho uzoshika bazokengera, bazokumenya tumaze ariko urafise ikimaze. Urakakumira kuco ufise wanze aricarica. Uhumire ku manyama, uhumire ku busambanyi, uhumire ku beshi, uhumire ku kuraguza, uhumire ku bintu bitagira ikimaze, uhumire ku guteranya. Uhumire aho gutera ubuhozi, uhumire ku cyo ufise kandi wanze ariko ufise umenye icarico. Paragakiza hano wagiye Dawidi yasanga we mukana abasoda bakomeye baneshejwe, yasanga ko biteye mu bihoho kuvye gutinya Goliyati, ngo asohoze ngo baca binjira mu bihuba bakanyegira, asanga banesheje. Eko Dawidi n'icafise ngo ashitse ngo aracakura ararakara haza gafata impemu aravuga ati kugira ngo aboniki aje kweringa mu Imana. Abandi biza gushaka ora ntakunda atoya. Amen. Ele magashamo kimwe atensho ei chafisi haja kumuntu ei chafisi itwaje ntayera muramu Dawidi
gukorera ibi nibyo ngo bacanya amagambo bayashengerana kwa Sawuli barashikira Sawuli bati hari umuhungu aje kora wabivukana yitwa Dawidi avuze atanata ati muzane turahari ibiriba ngo amushikiriye baramwitegereza baramukengera baramugaya bakubwira ngo akiri muto rero mwita kw'inzobe y'umunyakaranga baramuraba tujya mwana akiri muto nasomye ahantu yamwajije yajya haruguru ngo none gashaka ngo maze kurwana intambara iziye kumbure ngo ciye musati wawe ngo nagiye intama ngo zatahata ngo hataje turi intama ngo nanjye tubize akakiyaka ngo shaka umukira agacike ibyo byose akabakengera ndabona kumenya ngo ntaje ko atabanye ngo asane n'abantu b'abajenero bakomeye akabona ngo ntaje ariko Dawidi yari nico ewe muntu w'ishengero umenya kucufise muntu nyuma umenya kucufise yari mutangiziro cawe yari n'icafise nasone rero harya ngo Sawuli amaze kumukengera aca mwambika uruntu rw'uruhuza nk'abayandi ngo mwinjiro w'icuma n'urukofero rw'umuringa urukofero rw'umuringa ngo nibakasa ngo bakamena umutwe bice binyerera niko ubwinjiro w'umuringa w'icuma apagize igisarubeti bambaye igisarubeti apagize agende mu bwabo kumwe ntadokica kumwe na kimwe ariko Dawidi n'icafise wumire kucufise ngo araheza ari mwambitse Sawuli Dawidi baca hagatira inkota yiwe hejuru ngo arabe ko bihura muramurike hariho umuntu ahura n'umuntu agaca atibyo yari afise agaca yandura Dawidi abona n'ubundi oya sivyo muramurike ntiwandu utaye gafise n'abayo bantu n'ibijya bigwanishwa bituma wihana niko bituma utsinda wacu mu kiyihana ibigwanishwa bininiya niko bijya bigwanishwa umva umutima wawe ucana utsindwa ugapfuka ugasebaza ubundi uranezerwa bijya bigwanishwa hariho umuntu ati ibyo ubundi akamukoropa wivugije iyo usanga nk'iminsi yose ibinini n'ibyo ni ibyaha ugiye uti icyo ufise reka niba unakoropa mu kwizera Imana baho nk'ibyo n'ibyo n'ibyaha byo kujya kwihana urakora ibyo wihana k'icyo ufise cyakuneshereje umenya kirya nyine ariyo munyaga n'ubundi akamwica akamwononera ubwenge akavuga ati ciye n'ukuri nagize ibi numva adatsinda umutima ntiyihana urakoze ibyaha wagize ibyaha wihana ibyo n'ibyaha byo kwihana akagukoropa aho kwihana ugahita utetagara ukarigita umenya ko ufise amen umenya ko ufise nkenye gutwara ikigo cyawe Yesu agira ati vuba Dawidi ngo ashyize ko nyankota yiwe yakira yabo ngo atambutse reka bari ubuma ntiyamenyereye ibyuma uratambuka ugatambuka yumva araganyaza yavuga ati reka ntahadakuza ashicaniye ngafate sinza kwibuka siko none reka se Yesu adufasha ati nyakubahwa umbabari ibisi cyo kubijyana kuko sinabimenyereye baramurike aca baratiyamo aca yakira yabone yo kwani reka mwumvise inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamare bazihinduka inzoka urabisha amaso wamenga zirasa ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamare bazihinduka inzoka urabisha amaso wamenga zirasa ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamareba zihinduka inzoka urabisha amaso wamengo zirasa ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose amen inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamareba zihinduka inzoka urabisha amaso wamengo zirasa ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose amen inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamareba zihinduka inzoka urabisha amaso wamengo zirasa ntabwo zari zisi ya Mose yazimize zose inkoni ya Mose yahindutse inzoka inkoni z'abanyamareba zihinduka inzoka urabisha amaso wamengo zirasa ntabwo zari zisi ya Mose
isumba yangu niyiwe ngo yandura yangu niyiwe y'ubwunge yarafise ega Mose yangu yangu ubwunge niyo Imana y'igihe ubushobozi amaze kwizera Imana amaze gukundana n'Imana amaze kubugenera Imana yinjira mu bushobozi n'abana kubwire ishobozi cyose aho bari mu gihugu cy'Imana iri mu bushobozi bamaze gukundana n'Imana aho basomye ngo batwara bitanga ntayito doragose haleluya ngo batwara bitanga ngo kabagwaye ngo bakazunamiriza abantu baga amen umaze gukundana n'Imana ari mu bushobozi wambaye igahoni Dawidi yaragize ngo nisane ko bakundana bamugenzi w'Imana ikiyo cyose cy'ubushobozi haleluya ari abana finita bigareza ko y'Imana abahungu ngo umuntu kayitwa sikero ngo baragenda ngo bafinisha ingero z'abakozi ngo wa mundi Paulo aravuga mu izina ryiwe ngo muvemo abatayimana ati Paulo turamuzi na Yesu aravuga turamuzi ngo mu yangu batabara tetwa barasinya barafel barakufa wabo ngeke mubi barahaguruka batabagurukira ko batabagurira ko impuzu zawe kuko dirisa hayana biga muri bizaniri byo kwigana abashwa ligana Dawidi atoya sijwa kujana mabanje wagira gute arabiyamo ashayamba saukiwe afatana yango y'ubwunge akaribi nakagoze ngo hakoresha mu bwunge atera utunyoni agenda twari ko ahise ukagenda ngo haciyumbiyo atamutuwe tw'imburungu tw'isare dukomeye ugashira mu isaha ukonye negase yari n'icapise urafise icupise canke ntacupise ukaba atacupise hano hari umugezi kandi uriko uratera wahano utore mu mabuye amen wahano watore mu mabuye urufite imisaho yawe kandi ufite imisaho wawe utugenda urugamba imbere uriho kandi ujya turumane n'abadayimoni bagukomeye tujya tuhure n'ibisigo bikomeye bimwemo bitanu mu kirere urahano wandura amabuye bakageza uhedushiye mu isaho tugende Yesu nabagenda turagushimiye Yesu turagushimiye kuri mishengero turagushimiye kuri kuyivuga turagushimiye kuri kurayaga n'abantu bawe turagushimiye kuri kuragira uko bakwiye kumera turagushimiye kuri kuratondeka abantu bawe ku rugamba ngo bitegure kurwana bitegure intama y'iherezo nicyo gituma uvuze ngo umuntu wese yumire ku cafise uwatacafise acakire urakoze mana twumvise abatamakazi abanyabitubwiye abatamakazi abapfakazi bari ingorane ariko bari n'icyo bafise bari n'ikintu ntego kiratemeretse ariko bafise c'ikimazi cyabagira ikimazi kuko cari kivanze no kwizera ibintu bivanze no kwizera biragwira kandi ibintu bivanze no kwizera no kugororoka n'ibikuru kuko kugororoka ngo nibuye rikanyiganga turasenga Imana dushenge Imana n'urigabire kugororoka urigabire agakiza uri ikintu rigendana uyu munsi umuntu agica agendana ikintu ataboka imwaka ico ataboka imunyaga mu izina rya Yesu turabasenge Imana turasengera ishengero turasengera abantu bose Mwami bari hano hantu bari barumva aya majambo nubahezagire kandi bafashe mu izina rya Yesu umuntu agira ico atwara agira ico atahanye agira ico ajyanye ku rugamba kuko ishengero riri ku rugamba rwo kurwana n'ibisigo rwo kurwana n'abadayimoni rwo kurwanya umuhemu ishengero riri ku rugamba ishengero riri ku rugamba rwo kurwana n'ibisigo rero ishengero rero ndasabye umuhemu ngo arisigurire kuko umuhemu arazi igasigura umuhemu ntaciyega umwanya twebwe umwanya urahera tugasigura twiruka tubangutse ariko umuhemu arasigura bukebuke kuko baraduka dusengera baraduka dufasha rero ishengero Imana rigabire ubushobozi bwo kurifasha bwo kurisigurira umurongo abantu b'Imana bamenye kugira icyo bafise nibaze kugira icyo bafise urakoze turaguhaye ikaze ngo iyo mutima w'umuntu yitonze uvugane nawe
kandi mutugirire neza. Urakoze, turagushimiye kuri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.